Abaroma 2:13 kuko abumvise ivyagezwe atari bo bagororoka imbere y'Imana ariko abavyumviye nibo bazotsindanishirizwa. Reka mbabwire rero dutahurana iki kintu twese uko twicaye nga muri motivation nyamukuru yatuzanye hano nuko dukeneye intsinzi mu bintu kanaka. Motivation nyamukuru yama yakuzanye hano yama igukura muhira ukoga ukambara ukaza hano ugiye kuraba iki kumutiva nyamukuru ushaka Imana ko ari ikintu kanaka ikora mu buzima bwawe. Mumbabarire simbaciriye urubanza mugabo turamutse tugiye ku munzane w'Imana twosanga nta numwe yanka ngaho Imana twese turayikunda. Mugabo tugiye ku munzane igatereka iminzane ibiri nga igatereka umunzane w'urukundo dukundana nayo no munzane w'ivyo tuyikeneyeko. Yosanga urukundo nyamukuru ari ivyo tuyikeneyeko ubwo gukundana ari ruke cyane gose sinzi ko nirobo yogwiye. Urukundo tuyikunda siyo motivation nyamukuru ituzana muga naho tuhagwaye ingwara ikomeye cyane kuko urukundo dukundana niyo Mana dukeneye ko yoduha intsinzi ikintu kanaka ikimotiva nayo kugira ngo ishobore kugutsindira kijya kintu no kuntu mukundanye. Iyi generation yacu irateye ubwoba mugabo ugiye kuraba Bibiliya nzohava ni nkurahira ijambo ryo kuva ko ari iyi generation gusa nubwo iyi wacu birenze iyi wacu birarenze cyane. Iyi wacu dukunda Imana kuco tuyikeneyeko turondera Imana iyo twakubititse tuza kurondera Imana hari ikintu dukeneye kwidukemurira. Ndabona ibintu vyakangamye ebana ndi hafi baramaze kunyavertisa ariko bagira abanyirukane reka nitabaze hakiri kare simve muri list. Ndabona vyakangamye ngeze mu mezi 6 twata amafaranga ndaronka ewe ndagiye mwibarabara reka ngene kwiyambaza kanje kwa pasteur. Iyo tugerageje kwigerageza twebwe bwacu nk'abana n'abana nasanze nta kintu ushobora gukura mu mufuko waruhiye warondeye kitakoroheye kuronka ngo ubashe gushobora kugihereza uwundi utitayeho we ko yavunitse utamubonye yiruka atakintu cyakushoboye kukumotiva ngo ufatire ko ati n'uyu nawe nubwo ataronse akehaniwe ati nawe yiruka cyane ukamuhereza utitayeho kumenya ivyo bintu byose. Nta kintu nabonye kidutuma gukora ico kintu atari urukundo. Udakunda umuntu ntaco womuha. Aha mbabwije ukuri narasiyo ntanga muhira kwitwararika abana kurihira amashuri kugira utuntu nuto ako bansavye akakama motivation nyamukuru nuko nkunda umuryango wacu hejuru yuko ari responsibility yanje kubikora. Iyo sindayihagarara ko cyane kuko hari ababizi yuko umutwaro ugasanga bizi ko ari we responsable w'umuryango aho ugasanga ari irresponsible ntaca afasha arikunda ni wawunda aca mu kabara gasekeza inyama yasize ibiharage n'umuceri muhira taco bimubwiye aza yahaze atazi no kuraba amasoro yo muhira kubera arazi ko ivyatetswe bingana n'ubusa yabasigiye. Ivyo rero nitwo bitindaho ko ari responsibility tuma dukorera imiryango yacu hakuru n'urukundo. Iyo ukunda umuntu uramwitangira n'Imana nayo yarakunze hamiratanga kugira ngo itange vyamanje yatanguriye kugukunda. Cyo gituma Bibiliya tubwira ngo kuko urukunda Imana yakunze abari mwisi yaradukunzira turaho mwisi ravuga ati yo simbagira ikigongwe ndabakunze. Ariho kugira ikigongwe no gukunda haro kugira imbabazi ndabakunze numva nkunze abantu naremye reka mbarungikire gitabazi. Alo muriko muranyumva urukundo n'ikindi kintu. Sasa dufise ikibazo gikomeye kuko niho narivuze ko ngira mpere
ugiye kuraba dukureho go hagati ya twebwe hagati yacu je nagukundana kudakundana twojyajyana tutajyajyana izonye tuvyibagire tubireke. Reka dufatire kuri iyi Imana twaje kurunda ko twese tuzi ko twaje mu nzu y'Imana. Turabizi ko tutari mu kabare, turabizi ko tutari muri boîte, turabizi ko tutari mu ngoro y'umugambwe kanaka, turi mu nzu y'Imana. Siko bimeze? Je nawe turi mu nzu y'Imana. Mugabo ngira ndababwire mwese ngaha la motivation nyamukuru yo kuza kwawe ngaha suko yikunda Imana nuko hari ico ikeneye ko. Turi bake cyane, turi ku rutaro turi kurushi bake cyane. Umuntu avuga ati jewe umviriza papa, jewe sindagukunda bifatiye kubihe wampaye, takupenda tu, usiponipa nitakupenda, vyabonetse niko pale. Kuko hari abantu morale, iyo mubonye yagize morale ibifatiye ku ikofi. Iyo hagize ikintu kinyiganza amafinanse yiwe, kikanyiganza ibintu, ucumubona ukibaza uyu munsi abaririnzi babaroze nibo bafise ikibazo, nibo bafise ingorane. Akicara akaraba abantu bagakoma amacu kabengana mu etranje kubera hari ibintu byamusetse. Kubera iki? Bakundana n'Imana hari ico yakemuye, bakundana n'Imana iyo yari shinzu. Ndiko ndababwira ukuri tubayemo. Kabona yabona haba victoire ikomeye, ikintu gitanga gatamba hagira ikintu kinyiganza ahantu hatumye atamba, akaba mu etranje mu nzu y'Imana n'umushitsi. Ni kuvuga ngo we wajana nibihe, ibihe bimeze neza bimeze nabi ntambire kuki. Mugo ugo rukundo iyo abari go rukundo Kristo yagukunze, match ntiyari kwikina ngo ayiheze, ntiyari gushika no muri finale. Kuko ivyamugwanije kugira ngo uje nawe ntaturonke byamutanguye mu ntango bamwanka, bamwita umukuru w'abadayimoni, bamubwira ko ari umunoho wa vino, yaranageze ahantu ariyicarikisha indwazi gati cende igiti kibisi baranyubahutse mwebwe ibiti vyumye. Urukundo yadukunze nigo rwamumotiva kuvuga ngo simpinduka kuri objectif ndiko. Uru nigo rukundo papa yatsezo tuteza kumenya no mugihe ndi mwideni ndatamba, ndayitazira, ndavyuka mwijoro y'amasanye nisubira imbone, nta kintu kinci ntege, ndi wa wundi bihari, ndi wa wundi vyagiye, ndi wa wundi. Nta kintu kibabaje kandi giteye ubwoba nk'ukuntu twese nga tuje twuzi neza ko mu vyumviro vyacu no mu mitima yacu dukeneye Imana. Dufate ko tuyikeneye muri yo mitwaro, nivyo dukeneye ivyikemura, turabizi twese. Mugabo ikakubwira ngo ndavyumva ivyo uri kurambwira vyose ukeneye ko ndagukemurira, hama ikabaza ngo none nawe uranyumva? Ndabizi wavuze Mana urabona ya business shagushita, urabona igihugu kirakomeye, urabona bijya bintu, wabonye inzu yanje, wabonye umufasha wanje, wabonye kiri sawa ma fille mon fils, ndakumvise. Mugabo mfise ikibazo, none wewe uranyumva? Aha hantu ha kabiri mvuze niho hariko haramvugisha ibintu ngira mbabwire, kuko niho tugwaye, niho hatuma Imana itatugirira confiance kuvyo tuyikeneyeko, niho hatuma Imana kwibombo ryari kuza normal kaza risesa amazi gose, iryugurura hakaza ima amazi yategeza gushuncubuka, umugisha tukaburaho tokwiza. Muga Imana ikagumizana gute y'amazi guto serumu guto. Kubera iki? Iraturaba igasanga turikunda cyane, turaba egoiste gose, egoiste cyane. Kavuga ati ukadura Imana urabona gitanda cy'amangu kafiyacu ukarira ati bara cenageze kurongo kwa cenageze. Imana ikavuga ati nukuri ivyo uri kuravuga ndabibona, nivyo harageze, nivyo urabishaka, nukuri nturi kurabifyinatako, nisa wabifatiye umwete. Nayo ikabaza ati none iyo nanje nafashe umwete uwo kukuvugisha
uranyumva aho hantu tutakeneye kwakira ngwino turuhire aho twategeza kuruhukira ngwino twikomereze kuruhira aho twategeza kuruhukira ngwino tuze kwirondera tuvuye kwivanja kuri yo aho hanze kuko hari ibintu bimwe tugenda gukora hariya kwera twibwira ngo Imana iratevye ngo reka twicira inzira tuza ngaha twiciriye inzira twiza ngaha tukoze ivyo twakoze ntitugitinya sawa Imana ikavuga ati okay ngwino jewe ahantu mperereye nicaye ku kintu cyose je nipfuza ndagifise nkosoma icubahiro nkunda icubahiro ko bakimpereza iragikunda kuko yaravuze ngo ntabwo izosangira icubahiro n'ubundi muntu wese ikunda icubahiro kuko mwijura ahantu ivyagiye abamarayika kazi bajejwe no kuririmba no kwikubita hasi imbere yayo ikavuga ngo jewe ahantu nicaye ikavuga ngo jewe ndi Imana ishoboye byose jewe singwara jewe sinsonza jewe sinkeneye imodoka jewe nta ngorane za essence mfise jewe simpanze nta nyene rupanga mpanze ambujije amahoro kuko ntabwo ndi umupangaye jewe sinkeneye umuntu numwe kugira ngo ndonke ico nshaka no ciremera ndi Imana ndaho ndihagije ndi satisfait nta ngorane nimwe vise nta susi ndi Imana umuntu apfuye ataco bimbwira abayeho ataco bimbwira kuko abantu bari muri afere yo kuza no kugenda urumva ntaco binambwira kumva ko bagiye umuntu akibomora ko ikibomba ahantu hicaye abantu gutya bagapfa bose ntaco yitwaye kirema abandi burya hapfa abaanye yamaze gutegura ibitaro nka bingahe abandi rikira bavyara kugira ngo bajye aho bavuye abandi bahasubire nta ngorane nimwe papa fisi hama kavuga ngo uri kurashaka ko dukina je na wewe ibi byose jewe ntafitiye susi ariyo susi yawe uri mweseriye gutyo umfata nka muyomba wawe izi susi zose ziri kuri wewe je tazumvise okay ngwino uruhi kagira conclusion kavuga ati ngwino wiruhiye Mana mpa itsinzi kora ibi nibi rorera gutsindanishirizwa 0 gutsindanishirizwa 0 gutsindanishirizwa 0 kubera iki uzi igituma niki nuko wicara ngaha wumva ivyagezwe vyaye utavyumvira uravyumva nivyo kuko iyo muje ngaha mubizi ko mu gikorwa nyamukuru gikoregwa ngaha no kuvuga turavuga ibikorwa bikorerwa kuri iki gicaniro no kuvuga kumva murumva hagera kumvira ico mwumvise 0 Imana ikacivuga ngo kuko abumvise gusa ivyagezwe atari bo bagororoka imbere y'Imana iyi kuravye ibone gondamye iyo uri umuntu wumva gusa ntukore ico yakubwiye ikubona uri umuntu gondamye nk'igiti ntugororotse nta droitire kuri wewe ntabwo ugororoka imbere y'Imana ikakura ikavuga ati none kugoramye kuko urumva gusa ikintu cyo kugorora nuko wo kumvira abavyumviye niyo bagira gute batsindanishirizwa kubera iki gutsindanishirizwa kuko nta kintu na kimwe umuntu hano musizuba yoshiramwe imbaraga ziwe zose ngo akironke Imana itavyemeye tubeshejweho no gutsindanishirizwa n'Imana Imana itavyemeye n'umuruho hejuru y'uwundi naho ingorane naho ingwarire aha twarahakize mugabo niho hakwega ingorane kumva n'ubu muri ko murumva fika ku matendo sasa gutsindanishirizwa gutsindirwa Imana kuza igatsinda ico kibazo kigahinduka inyishu ku buzima bwawe Imana kuza gutsindanishiriza ahantu hari urubanza ivyakuburanye igatanga intsinzi victoire aho hantu ntibihagaze mu vyo wumvise bihagaze mu vyo wumviye muganda bitegereje mwese naje ndimwo naje ubwanje ndakeneye gutsindanishirizwa
ndakubwiye ati hof ati anga ati hakana hama wature. Hari igihe watura ugahakana bikakubwira ati kubera iki? Bibiliya iravuga mu Baheburayo bariko baravuga abahizi ukwizera 11 ku murongo wa 24 havuga ngo Mose amaze gukura yanka kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, kandi yanse vyaciye vyemera. Mugabo hari ijambo ryavuze ngo yamanje gukura. Uko gukura bavuga ntabwo ari imyaka yo mu buryo bw'umubiri, ni maturité spirituelle, kugera ku rugezo rwa humvijwe ry'Imana. Umenya ivuze ngo ryama ukaryama, vyuka ukavyuka. Yaramaze kugira urugezo ruhanitse mu buryo bw'imhemu ku buryo atarakinigana n'Imana. Hari ibintu hakana bikakubwira ati naje ndahakanye simva, genda ntibihave kuko utarakura. Ikura yabati we nturakura, gumaha tugucungira. Iyo Samuragwa akiri umwana, nubwo afite titre ya Samuragwa, akiri umwana ntahabataniye n'umugurano, nubwo vyose ari gwiwe, vyose ni gwiwe, mugabo ntiyemera gukora ko ikintu ciwiwe kubera akiri umwana. Urugezo rwo kumvira ntihumvira abana, humvira abakuze. Ubuzima butabona victoire y'Imana nibwo buzima bwa mbere burushisha muri rugendo. Ikintu ca mbere kiruhisha umuntu no kubaho a fighting ariko ntabona intsinzi. Furaha ya mucuruzi, furaha ya commerçant no kubona inyungu. Iyo ari karaja kubidandaza no kuja kubirangura ntugire ngo abafise umunezero mwinshi. Umunezero wiyongera iyo abonye inyungu y'ivyo yaranguye. Iyo bisohoka kinjiza ibindi abanezerewe. Kibazo rero hano kirina abavyumviye ibi vyagezwe, nibo batsindanishirizwa. Satani rero kubera akeneye kuguma atuboshe, aguma tugumanye umwanya wose adukontrole, ntabure place na ntoya mu vyi wawe, atuzanira inyigisho z'umucanganyiko zikubwira ngo Kristo yarakuyeho ivyagezwe. Ivyagezwe niki? Ubu no kubaza ngaho ivyagezwe niki? Aha je nawe twicaye ngaha turoreye Bibiliya ya kabiri zo kwandikwa. Iki gitabo nico kitubeshejeho nga, ni naco kizotwinjija mu ijuru. Nta kindi gishasha kizokwandikwa. Ibi birakwiye. Ibireba vyita ivyagezwe. Ivyagezwe niki? Ivyagezwe ni ibintu umuntu ashobora kuza akubwira ati gutya na 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 gutya, akakwandikira testament akakubwira ngo ntuzorenge kuri kintu na kimwe, ibi nanditse uzovyubaha uko. Imana yaramaze kuduhereza testament yo kutubeshaho nga n'inzira izotuganisha kuja mu ijuru, ihagaze muri ibi vyagezwe vy'Uhoraho. Nta kindi kizokwandikwa. Papa yarahejeje kubaho kwacu, kuroranirwa kwacu, kuzigamwa kwacu, sekirite yacu, abana bacu gukura. Iki gitabo kitubwira tu naho abantu bariko baricirwa. Ivyagezwe vy'Uhoraho nibi. Yaratugeze, yadushiriyeho amategeko, yatubwiriye ingingo ngendegwako ziraha. Nivyo vyagezwe vy'Uhoraho. Ibi nivyo vyagezwe vy'Imana. Mwabibonye? Nta kindi kizokwandikwa. Mu vyahishuwe Yohana hari ijambo rivuga ngo nituzokurako nituzokongerako. Ibi nivyo vyagezwe vy'Imana yaduhaye. Iyi niyo manuel d'utilisation yawe. Iyi niyo menu yawe. Nushobora guhura niyo Mana igutsindanishiriza mu gihe kurabi kabona ko ibi bintu biri ngaho utavyumvira. Reka mpishure gato iri jambo. Sivyo? Mpishure iri jambo. Aha muri iki gitabo cy'Abaheburayo hari ahantu havuga ngo bumvise nk'ivyo natwe twumvise. Abo bantu bari bumvise ivyo turiko turumva uyu munsi. Ngo ariko ngo ntivyagira ico bibamariye.
ngo kuko batayivanze no kwizera. Iyo bavuze ngo kubera iki bitagize icyo bibamarira, kuko ijambo ry'Imana ritegerezwa kugira icyo ritumariye, ariko birashobora gushika n'ikintu cogize icyo kitumariye ntikigire icyo kitumariye kuko tutujuje inshingano zacu. Prophecy par excellence n'ivyashika Imana igahishura muri ministere zitanu ndemera prophète naje hari gihe mvugishwa, naje hari gihe mvuga mugabe ishengero ntirishobora kubakwa n'ubuvugishwa, ishengero ryubakwa n'ijambo. Ijambo ivyagezwe. Uzoza kubabwira ibinyuranye n'iri jambo mbabwiye, nubwo yo bari umumarayika, nubwo yo barinde, arakavumwa n'umubeshi. So bintu baza ku arakavumwa. Nta shengero ryubakira kuri prophecy. Ishengero ntishobora gukomera kubera prophecy. Ishengero ntishobora gutera imbere kubera prophecy. Mbe mwari mubizi ko prophecy ari kimwe, accomplissement yaryo ari kindi. Erega ubuhanuzi nabwo barabuteramira. Imana ihejeje kuvuga habaho guterama, haraho kwinginga, kwibutsa Imana ntimuruhuke. Yemwe abibutsa, twibutsa iki? Ivyo twabwiwe nivyo tuyibutsa. Muvuye nga murarorenga bakubwire ngo duga, ngo ndamubonye, ngo araje, ngo azaranye muri noro. Ibi ukacubitera umugongo. Cyo gituma mudasoma Bibiliya, cyo gituma mudafise umwanya kurimbura, mushaka gutungwa na shortcut. Nizo prophecy. Namanda bivuga kubera iki? Biri mu bintu bitumye muza ngaha kenshi murushe. Twumvise umuntu atubwira ivyacu, ari mukinanira kukubwira ivyawe. Nama nabibabwiye, mureke ubwescro, reka ubwescro. Wewe uri escro iyo ugiye kubwirwa ivyawe. Ubibwirwa gute? Hari umuntu abizi kurusha wewe ivyawe. Woretse ubwo bwescro gantunze. Ubunye hari umuntu azi ivyawe kurusha wewe. Ko Bibiliya ivuga ngo mwisuzume kuko ari mwe mwiyezi. Uwo wunda kuzi kukurusha ninde? Wese ko gusa kuturuhisha. Ngo mbwira ngo murikira ngo ndabirayo ngo raba ndabi. Irabiri. Wowe umuvugishwa. Bibiliya ivuga ngo turabana b'abavugishwa. Nibi yatubwiye nta kuvugishwa kurenze guhagarara. Iyo Satana nyataze urya yari karavugishwa avuga ati Imana yaramvuze ko aha si wacu, aha si ho nagenewe kuba. Nibwo buvugishwa. Mushishikare kwatura ivyo mwizigiye, ntikunyiganyige kuko wasezeranye ari wo kwizigirwa. None uzokwatura ivyo tazi? Ntimushaka gufata ivyagezwe vy'Imana ngo muvyumvirize mwongere muvyumvire kugira mubone ingene mutsindanishirizwa. Mugashaka kugira ngo uhure n'umuntu akubwira ngo umunyenda kubonye mu Bubirigi. Mu Bubirigi ni mwijuru. Mugaruke ngaha basha. Mugaruke ngaha. Aba bakunzi bacu Imana yabatwaye ku bwa mission. Cyo gituma ubona bagihagaze muri Yesu. Wewe Imana ishaka gutwara gukura y'ivyaha. Wowe genda ubitwaye. Yiguhe gute? Yiguhe kugira umaririka abantu. Abantu bararushe igomba gutwara kugira ugende kuruhura. Wowe gende nawe urumuruha. Turagomba gutsindanishirizwa. Mugabo utsindanishirizwa ninde? Utsindanishirizwa ninde? Utsindanishirizwa ninde? Utsindanishirizwa ninde? Abavyumviye ndakwinginze nagusengeye bishire ku mutima ibintu ndiko ndakubwira. Abavyumviye nibo bazotsindanishirizwa, nibo bazoba mu munezero w'intsinzi, nibo gutsindanishirizwa. Kubera iki? Ndi incapable je, ntaco noshobora. Iyo abadushoboye ntituba twicaya, tuba turi ku kivi. Ndabira rero Abaheburayo 12:25, mwirinde ntimwanke kumva iyiri kiravuga. Gute Imana ishobora kutubwira iryo jambo kandi dusa nkaho umenga turiko turumva. Raba rero les conséquences zo kutumva igihiri kiravuga. Biragoye gukira mu gihe twinangira imitima iri kiravuga. Biragoye gukira. Ko niko kuri kwijambo ry'Imana ridasimburwa, tutazofuta, tutazokuraho. Uri kondane yo kuryumvira. Uri kondane yo kuryumvira. Nta choix tu dois. Nta choix tugira mama pasteur. Tugira tutegerezwa.
wanse kumva igihiri kiravuga ntukira. Nta revelation. Wanse kumvira iri kiravuga ntukira. Hamwe banka uwababuriye ari he mwijuru. Je ndi he ndi mwijuru. None uwo bavuga ninde? Uwo bavuga baburira ninde? Ninde? Hamwe banka uwababuriye. Ubunye papa agiye kutuganiriza, atuganiriza mu vyagezwe vyiwe. Iyibona ko ari ikintu gikenewe kiri très important kigiye gukoreka gisidasanzwe, igihishurira umwe muri mwebwe agatanga profesi. Nta kintu na kimwe gituma Imana ishobora kuba ngo ni mu nyumve kitari kintu kiremereye. Irinzi cishamwo ni kubera hari kintu kiremereye kugira ngo abantu babone ko itari kirakina. Mugabo yarahejeje kuvuga ahasigaye hajewe na wewe nukumvira ivyagezwe vyayo, twavyumvira tukabona kugira gute gutsindanishirizwa. Aya majambo papa ariko aratubwira kubera ariko aratubwira kuko ishengero ry'uyu munsi rirumva ariko ntiryumvira. Nta muntu yumvira ivyagezwe vy'uhoraho ashwana n'uwundi. Nta muntu avyumvira yipfuriza ikibi mugenzi wiwe. Nta muntu avyumvira ashobora kwiyumvira gutora intebe ngo ayikubite mugenzi we. Vyanditse shatse kukudetruiza wewe, kugusambura wewe automatiquement ndimenyekanishije uwo ndiwe, kuko umusambuzi ni Satani. Bibiri ivuga ngo nta kindi cyamuzanya atari kwica, kwiba no gutikiza. Iyo ubonye umuntu afise umutima mubi automatiquement se kibi turamuzi. Yesu yaramuvuze ko ari Satani. Umuntu akora ikibi wese n'umwana wa mugwaniza. Ukora ivyiza nawe n'umwana w'umuvyeyi w'umuco. Tweho rero Bibiri ivuze ngo tuzorushiriza cyane kudakira. None ibinye nimba wanariza ubiraba muri generation yacu, ni munyereka maevre yo gutsindanishirizwa. Ni nyereka maevre jaruzi sizo ziko zatuma abantu barogana. Raba ingorane dufise, izi zose ni consequence yo kuva mu mwanya w'Imana tugombako. Tweho tuzorushiriza cyane bene data cyane, kandi muri ko murayibona kudakira. Iyo ndiko ndavuga gukira siniko ndavuga ingwara. Ugukira ni kigega kinini cyane kirimo ibintu byinshi. Umwe wese afise ugukira kenenga. Umwe wese akenenga. Muga tuguma turushiriza kutabona maevre y'Imana kubera umutima ukomanta yo kutumvira ivyagezwe vy'uhora. Iyi iri kiravuga ntidushaka kumva. Abumvira ivyagezwe vy'uhoraho bagenda batsindanishirizwa. Ko bimeze kose baratsindanishirizwa. Tuzorushiriza cyane kudakira. Namba dutera ibitugu iyituburira iri mwijoro. Ivya bintu bibiri bisigaye renda. Zaburi 94:12 na 13. Ewe uhoraho hahirwa iki? Umuntu ugira gute? Ukagira gute? Ukamwigishisha iki? Guha agaciro ivyagezwe. Tubifise mu inyungu nyinshi cyane. Uhoraho harahiriwe. Mwe mutekerezaho Imana ishobora kubona ko umuhirwa ari uhanwa kurusha utekaniwe. Ububwirwa ngo sava ngo ni vyiza. Uhana na mahirwe ntacyo tuzohindura. Ukamwigishisha iki? Raba rero yo ushoboye kwemera guhanishwa ivyagezwe vy'Imana ukavyumvira, ndaba inyungu tubifisemo kugira ngo muruhure mu misi y'ivyago. Uko ri kwa gutsindanishirizwa rero ivyagezwe tuvyumviye cha turuhuka imiruho michoko inatoka kugira umuruhure mu misi y'ivyago, gushitsaho icobo kizokwimbirwa abanyakibi. Iyo umwigishishije ivyagezwe vy'uhoraho bimuhereza akaruhuko k'ivyago duhura navyo imisi yose. Arunga iki cagezwe ciwe mwisi apana mu kuzimu, mwisi aho tuba je na wewe. Ijambo ryiwe ryiruka vuba cyane. Hatangura icagezwe. Iyo hatariho ukumvira icagezwe, ijambo ntigihuta. Mu bintu vya mbere bituma Imana nico yagomba gukora ikikireka nukuntu dusuzugura ivyo kiravuga. Ubwihe dutera ibitugu ivyo kiravuga. Mu gihe tudashira umutima kucisha kuvuga. Ngo ndarushe pastor, ngo ibintu birakangamye, ngo urugo surugo, ngo akazi sakazi. Raba neza vyapfiriye. Bibiri ivuga ngo abakunda ivyagezwe vy'uhoraho bagira amahoro menshi.
iyo hari amahoro haba gutekana. Abakunda ivyagezwe vy'uhoraho bagira amahoro menshi. Ayo mahoro asobanura iki? Amahoro abayazanye inyishu y'ico ukeneye? Oya, aguha gutekanira mu kibazo. Uratekana ingorane ihari, ibintu biba biri kubera ko minduru ku ruhande rwawe ugasinzira. Abakunda ivyagezwe vy'uhoraho bagira amahoro menshi menshi, nta insecurity karambanye. Ivyanje birashize n'igihe bahomvye uruhombo barubonamwe inyungu. Tindahomvye ariko simpagarika, ndumva hariho le vouloir et le faire. Imana irikirashira muri jewe. Arunga igicagezwe ciwe mwisi, ijambo ryo rikiruka vuba. Bamwe ngaho kubera gusuzugura ivyagezwe. Hari abantu ijambo ryabo bakeneye ko risohora ryavura riri muri izi, rigasinzira rikavyuka rikagona rigasubira rikavyuka. Kubera iki? Ntabwo icagezwe carungitswe mwisi turiko turacubaha, tutacumviriza tunacumvire. Ijambo ntishobora kwihuta vuba. Ukeneye ko ivyawe vyihuta vuba, manza wubaha icagezwe c'Imana. Deutéronome 28, 1 à 2. Nimwagira umwete wo kumvira uhoraho Imana yayo. Kumvira gukenewe mu mwete. Ukumvira kuri très important, ku buryo Imana yavuze ngo ntukumvire mu bisanzwe, gushiremo umwete. Obeissance. Kumvira bisaba umwete. Umwete nawo usaba entraînement, uritoza kugira ngo ugere ahantu buri supri ibintu byose ubikora ufise umwete, nuko buri umusportif. Hari imyitozo kanaka. Kumvira gukenewemwo umwete. Nimwagira umwete wo kumvira uhoraho Imana yanyu. Kumwumvira niki? Kumvira uhoraho niki? No kumvira ico yavuze. Bas bishiremo umwete. Mukitondera ivyagezwe vyiye vyose mbagera uyu munsi. Hageze ku vyagezwe vyayo ntuca ko wiruka, bisaba kwitonda. Ijambo kugira ryinjire muri wewe nuko ryitondera. Ndega kuri cako murengana. Tonda ivyagezwe baravyitondera ukamedita, ukibaza. Mukatondera ivyagezwe vyose mbagera uyu munsi, mukabishitsa. Ntimugarukire mu nzira, mufikishe. Uhoraho Imana yanyu azobashira hehe? Ninda kende kuba hasi ko mu vyatozaye dukeneye ko tuduga. Uhoraho Imana yanyu azobashira hejuru gusumba amahanga yose yo mwisi. Kubera bivuye ku kintu turiko turafata nk'igisanzwe. Umwete wo kumvira no kwitondera ivyagezwe bitumuja hejuru. Ucuja hejuru ni vya binini nama ndabahezagira muri mitwe ni muri mirizo. Aho sakumanuke musi wumviriza manuka kuri kabiri. Kandi imihezagiro izobazako kubera ico kintu gusa wakoze, kugira umwete wo kumvira no kwitondera ivyagezo vyayo. Ngiyi imihezagiro nzoca ndabaha, ngiyi imihezagiro nzoca ndabaha ibashikire. Apana vya bintu bigarukira mu nzira. Kunzu yawe do ndi hano, ubuzima bwawe butangure guhinduka. Imihezagiro gushikira kubera wagize gute ibintu bibiri gusa: kumvira ivyagezwe vy'Imana ubishizemo umwete. Imihezagiro bashikire nimwumvira uhoraho Imana yanyu. 14 havuga ngo iki? Ntimukikamira uburyo canke uve ku kintu na kimwe mu vyo mbageze uyu munsi, mukaja kugendanira izindi mana ngo muzisabe. Manuka 15. Ariko nimutumvira uhoraho Imana yanyu ngo mwitondere ivyagezwe vyiwe vyose n'amabwirizwa yiwe yose mbagera uyu munsi, iyi mivumo yose izobaza ko nayo nibashikire. Kurya umugisha ubashikire. Genda rero usome guhera ga kuri 15. Imigisha ihera kuri 1, kuri 2 kugeza kuri 14. Imana ikayivuza ati turaheje 13, ndaheje kubabwira ivyo muzoronka. Hama imivumo ihera kuri 15 kugeza hafi namba 360 kombi. Cyo bituma tugowe kubera kutumvira gusa. Ngiyi imivumo yose izobaza ko nayo nibashikire. Ngo abari muri Kristo Yesu ngo nta mivumo. Nyene urupanga ari karata ibintu vyawe hanze. Hari umuvumo ruto, hari agasuzuguro karutaka. Wa musabiriza umwanya wose, hari umuvumo ruto. Gusabiriza ni kwiza. Ivyo bintu mwidanisha ngo urumva ngo muri Kristo Yesu ngo nta mivumo. Ngo imivumo ni ikisekwa. Imivumo n'ubuzima bugayitse busuzuguritse n'abantu bakabibona. Ubukene bumwe buvuza uruhi wawe, hari umuvumo ruto. Rero ubukene ni bubi gose. Iyo byose biri mu mivumo. Kutaruranirwa, kudateba mu kazi, kugumuhindagura, gucuruza ntiwunguke, wama mu ruhombo. Hari imivumo irutiyo. Tuzamura ibiganza dusenge. Uhoraho Mana yacu turagushimiye.
ushoboze cyane kwirinda gutera ibitugu iyo uri kuravuga. Udushoboze Mana. Turahejeje kumva, ariko aha hantu tugwaye turi benshi, iyo hageze kumvira ivyagezwe vyawe, Satana aza akahatwicira, akadusamaza, akatwibizamu, akatwiba kumvira ivyo wavuze, bigatuma tutaba mu ntsinzi, twama mu gutsindwa, ntitubone ugutsindanishirizwa kwawe. Ahantu niho dukeneye kudufasha ko Mana. Abahungu n'abakobwa, papa n'abamama bari muri kino kibanza, bamfashiriza aho hantu papa, kumvira, kumva turumva, kumvira Mana, kumvira papa, kumvira muri vyose, kumvira icyo ijambo ry'Imana ritutegetse, kumvira icyo Imana itubwiye, kumvira nyaguhora ku ngoma, kumvira, 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 kumvira papa. Uragahezagirwa kutuganiriza, uragahezagirwa kuvugana natwe, uragahezagirwa kutwihishurira. Ufashe tugirirwe ubuntu Mana. Ariko Mwami, dutahure ko igikorwa nyamukuru kiri kuri twebwe, igikorwa nyamukuru kiri kuri twebwe. Ni twebwe dutegeza gushira mu mwete wo kumvira, kukumvira, kumvira ivyagezwe vyawe. Umwete ni twebwe. Bibiri bongwa nimwagira umwete, uduha umwete wo kukumvira Mana. Turakumva iminsi yose, tukumva mu radio, tukumva mu televiziyo, tukumva za YouTube, tukumva hirya no hino, ariko twagenda kuraba ukwizera kuri mu bikorwa bw'ivyo twumvise, tugasanga ugukora nta guhari. Udufashe, udushoboze. Utahuze uyu mumama n'uyu mupapa, umusore n'inkumi, watahuze ko nukuri mu bintu bitumye ivyacu bitariko biragenda neza, ari ukuntu dutera ibitugu, twirengagiza icyo uvuga. Mutahuze Mana. Barashobora gutekereza ko ari amajambo yanje, batahuze mpemu yera, batahuze ko ari byo message watanze, babimenye, batahuze ko atari irakoze Olivier, batahuze ko atari jewe, batahuze ko ari wewe. Bibatahure Mana. Tahuze ishengero ryawe ryimuka aho hantu, aho ryibwira ko duhagarara ngaha mu masantima, duhagarara ngahanye tukavugishwa n'inyama n'amaraso. Tahuza uyu muntu, atahure ko atari twebwe, ari wewe. Ni wewe wavuze. Babandi bananiwe gukira kubera banse kumvira ubaburira bari mu isi, ubaburira imburi yawe Mana yo kugira ngo turoranirwe. Uraduhana kugira ngo twigishishe Mwami ivyagezwe vyawe, bitume turuhuka ivyago, turuhuka ivyago. Shoboza rero gutahura ivyo uvuze. Shoboza uwo mukobwa, shoboza uwo muhungu, ave mu kujuragirika, ave mu kwiruka hirya no hino, amenye ko akwiye gutekanira mu vyagezwe vyawe, akavyumvira. Shoboza uwo mupapa, umubwire ko bidafatiye ku bagenzi, bidafatiye ku bantu ngo mvise abagenzi, ngo muri politiki, ngo mushoboze umubwire. Kuko abantu barashaka ko badukikuje tukaruha, tukananirwa. Turashaka ko duvize imiryango ivize ibintu, ariko tukaburanirwa, bakatwirukana. Ntibihagaze kuri bo Mana. Twebwe gutabarwa kwacu ntikuva ku bantu, ugutabarwa kwacu kuva kuri wewe. Ni wewe, ni wewe, ni wewe papa. Batahuza abana bawe, batahuze, batahura ibanga ryawe, batahuze bamenye ibanga ryo kumvira ko ariho vyose bihagaze. Kumvira, kumvira. Shimwe n'icubahiro byawe ubu n'ibihe byose mu izina rya Yesu. Amen.